Salut beaucoup les amis, j'espère que vous allez bien. Nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura aha ni muri Utamu Podcast. Les amis, nta kindi kinzanye n'ubundi niyiziye mu makuru y'imikino. Niyiziye muri Legend Sport. Muri Legend Sport rero no munsi tuza kwifashisha amasanamu yo mu gisagara ca Bujumbura. Iyi bayita Bujumbura. Les amis, ntibibaze ngo n'ahandi hantu ndiko ndabereka. Les amis, aha abantu benshi barahazi. Ni hariya hejuru za Kiriri, ahantu ba ariya za Sororezo, aha ni muri Bujumbura les amis. Reka nigarukire buri ya makuru y'inkino. Amakuru y'inkino no munsi ngiye kugaruka ko tugiye guhera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni naho tunaganira mu buryo buyaguye cyane. Turaganira kuri Febabu. Febabu ni muri basketball, aho igice cya kabiri cya VBL ikigiye gutangura muri no weekend. Biza ko bimeze gute? Inkino ntiziza kuzigaruka ko cyane, ahubwo turagaruka ku byerekeranye n'ibiriko biravugwa. Hari abantu babiri bagiye gufatirwa ibihano batazogaragara kuri izo nkino, n'abakinyi n'abamenyereza n'abafana ni bande, muraza kwamenya muri kino kiganiro. Hanyuma turaza kubabira hamwe Assemblée Générale ya Febabu ya Febabu nivyo igiye kuba kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa 4 2025 irabaza kuba igamije iki, byose turaza kubiganirako. Turaza kurabira hamwe amatora muri Febabu, abagabo bagera kuri babiri bakomeye mwa kino gihugu bazwi bagiye guhiganirwa intebe imwe yo kurongora igiki icyo bita Febabu. Ni bande? Ni muri kino kiganiro. Nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura, mukanyereka ngaruke niki nico bita idonido giyi camakenda babwiye. Ariko mwibuke ko iyo mushaka kwiyunguruza neza muri kino gihe mukoresha amapine yande ya Road One ku modoka zanyu, imodoka yabikamyo Rumoroke Dina Fuso Kantere, imodoka ntoya navuga abashaka ku amapine ya Arion, ni mumenye kumutegeza ko amapine yande ya Road One les amis. Ariko Road One wisanga he mu gihugu cy'u Burundi hose, nta namwe itari uyikeneye barizaho nyene ugeze. Ipine za Road One nizo pine zizeho muri kuno kwezi kwa kane ho birazwi, ipine itanyerera ni Road One. Les amis, rero reka ntangure n'amakuru yanje. Amakuru yanje reka mpere ku kintu cerekeranye ni nkino za phase retour zigiye gutangura. Murazi ko twabashikirije inyenyeri zaranze phase ya VBL 2025, ariko tutabashikirije imfube za VBL 2025. Suko twazibagiwe, nazo tugiye kuzibashikiriza mu minsi iri imbere. Tuzobereka imfube zaranze VBL 2025 igice cya mbere. Ariko imbere yuko shika kuri ivyo bintu, abantu babiri bagiye gufatirwa ibihano. Ni bande? Murazi ko urukino rwahuje Urunani na Dinamo kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa 4 2025 rwabaye kuri departement, gwasize amajambo menshi mu bantu bitewe n'ibyabereye ku kibuga. Impamvu si yindi, hari abantu bazungurukishije cyo bita banderole yari y'umugwi wande, ntabwo yari y'umugwi murantunga. Yari icapye ko abantu babiri, yari icapye ko bita Kiyaremanwa be n'umukinyi nije imbere Jogibert. Kiyaremanwa n'umufana wa basketball cyangwa se umugwi sinzi wafana neza ijana kwijana. Ayo namakuru kumure ntaratohoza, mugabo icyambere namakuru icyo vise nuko ari umufana. Hanyuma hakaba ariko nandi majambo yasona yiyamiriza ubita Kiyaremanwa, bari bifise intumbero yuko abafana babiri bashaka bavuga bati twe dushaka agateka ku bakinyi bacu, nta mpamvu yo kubagira iki yo kubacyoza mufise izindi ntumbero. Ayo majambo rero ntago byashimishije abakunzi benshi, haba ku ruhande rw'umugwi wa Urunani, haba ku ruhande rw'umugwi wa Dinamo, haba no ku ruhande rw'abakunzi ba basketball muri rusangi. Febabu yafashe ingingo yuko abo bantu bashobora kuba bararenze amategeko agenga inkino, na cyane cyane ko kiba ari kibuga bose bahuriye ko atari kibuga cy'umugwi umwe, si kibuga ca Dinamo, si kibuga cy'Urunani. Bivuze ngo ntiweba wemerewe kuzungurukisha ikintu na kimwe ajya ku kibuga utagifitiye uruhusha, na cyane cyane nk'izo banderole zozo ziba zigamije kugira iki, kwiyamiriza abana bariya cyangwa se ibinabiriya muri urwo rukino rwa basketball. Nibyo mwaho mubibona ku bibuga by'umupira w'amaguru nko mu Bufaransa, Paris Saint-Germain abo bitaba Iristra barakunze kugira iki, gushiramwo ako kariro bakazana amabandero atandukanye. Mugoko kubera haba ari ku kibuga cyabo, biba bigoye ko abantu mubafatira ibihano, ariko rimwe na rimwe nabo baba bafatira ibihano ugasanga barababaninze cyangwa se barabahagaritse, babaciye amande. Aba rero bagiye gufatirwa ibihano ni bande? Numwe mu bafana akomeye akunda kuvuza ingoma, umufana besh ndavuga amatazinano yabo bamutazira Chicken nuwo bita Kayaga, ngabo bashobora gufatirwa ibihano byuko batazoboneka ku bibuga bikinirwa ko basketball imisi igera kuri 2 nako weekend zibiri. No kuvuga iyi weekend be n'indi weekend izokurikira ntago bazoboneka ku bibuga. Ariko ivyo bihano ntibihagije gusa, ngo birakwiye ko nubundi hategerezwa kuboneka icyo bita engagement kuri bo n'umugihe kugira ngo bazabongere kugaruka ku bibuga. Les amis, amakuru mbanda yafise ndani kuva muri inde hariya muri headquarter muri Febabu yose mbanda yifitiye aha. Niyo mpamvu iyo bita kwa utamukuye kumwubaha mukagira iki,
mukanamushigikira. By the way, muze murakora subscribe kuri ino platform yanyu. Abo rero abafana babiri ikindi naco baco babategeka nuko bazo bafise ibyo biyemeje kugira ngo bongere kugaruka ku kibuga. Ntabwo babirukanye ku kibuga rezami mu byumve neza, ahubwo nakamwafu niko babacishije kugira ngo bashobore kwikosora kuri ayo makosa bakoze kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa 4 2025. Baraca bagaruka ku kibuga inyuma ya journée zibiri za phase retour. No kuvuga izo journée zibiri ntibazoboneka ku bibuga, bazoba bari muri ibyo bihano. Ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe kandi je ku bwanje shimiye Febabu, shimiye n'abakunzi ba basket, tuvyakire twese kuko Dinipar harabaye mwe amakosa, ariko Febabu nayo kuba ibahanye muri buno buryo novuga ko irabahanye kandi tanza karorero n'abandi bakwiye kutazongera kubikora. Ikindi naco novuga ko ibi bakoze bashatse gukumira hataraba ibirenze kuko ejo hozoba nibindi. Rero ku bwanje ntabwo ari kosa. Hanyuma ikindi kintu nicerekeranye n'amajambo akoreshwa n'abafana abana bariya ku bibuga, amajambo ibinkubi Kaini, urumogi, baravuze ko bakwiye kuyahagarika. Ku bwanje mbona amenga biragoye kuko abafana bafise amajambo bakoresha mu gufana, ariko ayo majambo mu gihe atakomereza umuntu mu sportif runaka mu buryo bwo kumwinegera mu bandi, banumva atakibazo. Nk'ijambo Kaini numva amenga niryo boreka, mugo ijambo gerekeranye no kuvuga ngo turafana muri buno buryo baze bategura ingene bafana ariko atago bakomerekeje. Ni nayo mpamvu je ku bwanje aya majambo Febabu yabujije mugende musubire ngo muyige ko neza, ariko hari amajambo adakwiye gukoreshwa ku bibuga yo gutukana. Amajambo yo gutukana ntakwiye kuboneka ku bibuga. Muga amajambo nk'ubu dufate hakujya Kanyaru hari umugwi umwe wambara ibara gera n'igirabura, besha bawita ngo ni bikona, ngivyo bikona. Abandi nabavuga ati umugwi wambara igera n'ubururu bawita Rayon Sport, bawita ngo ni Gasenyi nabyo ngo bisigura imbeba, you know. Abo rero no kuvuga ngo amajambo barakoreshwa ni ibintu bisanzwe, ariko gusukaraba ubujya akoreshwa mu katari buryo ko kwataka umuntu. Abo bafana rero baraza guhanwa. Icyo ni cyambere kiravuyemo. Icya kabiri nisherekeranye reka mpere kuri Assemblée Générale imbere yuko ngera kubagiye kurongora Federation. Babiri murabazi ndababwira mu kanya, ariko ndabibutsa n'umundi ko amapine akomeye muri kino gihe yo gukoresha amapine yande ya Road One rezami. Barizaho nyene ugeze ipine za Road One ziriho. Assemblée Générale igiye kuba kwigenekezo ya 31 izitabirwa n'abantu bangahe, ni bande bazoyitabira kubera iki igiye kuba kwa rino genekerezo. Ni Assemblée yo mu buryo bwo kwerekana uko iki gice ca mbere cagenze no mu buryo ko kwirimbura ku ruhande rwa Febabu. Febabu si bajya barongoye komite, ahubwo n'abantu bose bari muri basket na cyane bari mu migwi, bari mu association. Ni mu buryo bwo no kubereka ko hagiye kuba amatora mu kwezi kwa 5. Hotel izoberamwo naho izobera ni mu kiganiro kizokurikira. Ni Assemblée zitabirwa ku ruhe rugero izoba twitege mwiki. Icambere harimo raporo yerekeranye n'ingene ubutunzi bwa Febabu bwakoreshejwe, ibyinjiye n'ibyasohotse, ndetse no kwiga kuri bimwe na bimwe uko byakoze. Ariko credit ku muntu bita president wa Federation this time nkomeje kubona ko hari utuntu akomeje kugenda ashira ku murongo dutandukanye n'ibyo twari tumaze iminsi tubona muri kahise. Ndavuga cagihe hari abaperezida babiri muri Federation, cagihe bamwe bidoga bavuga ngo ujya fana naka kandi ari umuperezida wa Federation. Ivyo roko bita baisha mutazira Katayeri cyangwa se Claver, novuga ko hari ibintu ari karagenda kosora, ariko hari amarasa ashushe ari muri Federation. Ndavuga babajene ifo ko bagenda bakosogwa buke. Icyo ni yitwa ikibazo kiri muri Federation, c'est la jeunesse peut-être bogenda bakosora buke nabo bakosowe, ndabona ko byozogenda neza. Reka mbere kuwo bita reka ndamubise kumurenzo mugarukako mu kindi kiganiro kizokurikira les amis. Icyo naco kaba kiravuyemwo. Ikigira gatatu ni cerekeranye n'ubugiye kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu gihugu cy'u Burundi. Ninde? Nabantu bariko baravugwa bagira kuri babiri. Umwe bavuga yuko ari umuntu asanzwe ari muri basket arongoye n'umugwi twaranamuvuze muri kahise, uwo bita Chris arongoye Tigers yaravuzwemo. Ariko hari irindi zina riremereye ryamaze kuza kandi rivugwa ko yuko rifise amahirwe yo kwajyorongora Febabu. Twaravuze ngo ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi rikeneye umuntu ashobora kuba yohuza aba basketere cyangwa se abari muri basket cyangwa se basket ndetse n'inzego z'igihugu, cyangwa wa muntu tubona ko ashobora gushika kure hashoboka. Uwo nawe n'umuntu abasanzwe azwi mw'ico gihugu cyangwa se afise ico amaze ayizewemwo ikimuhuza naho ni n'urwo rwego rw'igihugu. Kadohere kuri Chris arongoye umugwa basketball wa Tigers. Numwe mu baperezida twabonye Sirivukure yakoze ibishoboka byose kugira ngo urugwego basketball iriko abe
ibirujako nukuvuga yaguze abakinyi, yaguze abapresident, yaronde abakocha, yahembye abakinyi, yagize iki. Chris ntako atagize kugira ngo basketball iduge ku rwego rwiza. Mu mwaka weze mwarabonye ko atanze challenge ku mugwi wa Urunani na Dinamo. This time n'umundi mugwi we nturi inyuma, uri mugwi mwiza. Bivuze ngo uyu rero kuba nawe yozaga haganirwa ikibanza cha federation akaba yo ba president nivyo kurindira tukaraba. Ariko Chris ninde mwakino gihugu? So umuntu yoroshe ndabibabwiye. Impamvu si yindi nuko Chris ni wa muntu tuzobona muri bya bikorwa by'iterambere ry'igihugu keshi turamubona. Ariko si we wenyene, hari uwundi muntu ariko aravugwa asanzwe ari umumambre muri Jimukana, n'umupolisi n'umusirikare nzomubabwira mu nyuma. Ariko ngaho mwamwumvise n'umuntu akomeye afise grade rihe, reka kubera igisirikare n'igipolisi amagrade keshi abantu bakunda kuyihendako, reka mvuge ngo ni general. Ninde? Mugende mu mumenyi. Uwo rero nawe kandidatire yiwe byihuta turaza kuyibona muri Febabu. Febabu uyu munsi cankejo irasohora urwandiko ruhamagaza abifuza kwitoza mu matora yande ya federation ya basketball mu gihugu cy'u Burundi. Aho agisohora iyo ubwo rwandiko niho muza guca mubona uwo bita naka Chris adepoza kandidatire canke se aza kuba yabivuyemo. Niho muza no kubonera na wa muntu ndababwiye navuze ngo mbone n'umugabo afise ijunja n'ijambo mwakino gihugu, ariko no muri basketball akabasanzwe yirimwo. Ivyiwe nzobibabwira hanyuma. Bamwitande namumenye. None se abagenerali bari muri basket ni bangahe? Bari muri Jimukana. Nimugende muri Jimukana mubaze umugenerali ariyo. Ntimuca mumumenye. Ariko ngafise n'abagenzi bari kumwe muri no basket. Amatora abemera gutora ni bande? N'abantu bagera kuri 27. Amajwi 27 kugira utore president, kugira utogwe kuba president. Birakogwa gute? Ni bande baza gutora? Bazotora gute? Les amis, mugira ibihe byiza cyane. Ngejeje aho uko biri kose amakuru abahagije. Mukomeze mukore subscribe. Nitwa Suleimani Niyonkuru. Indimbura, this is Utamu Podcast. Aha ni mu gisagara ca Bujumbura les amis. Imana ikomeze ibahundagaze kumugisha n'umunezero. Hasta la vista. Je vous aime beaucoup. Call me umuharata. Thank you.